mwarongoye FNL murakugwa mushinga CNL mubanje kwitoza mu runana mizero y'abarundi no munsi mwarakuwe ku burongozi bw'umugambwe ni ingorane yanyu mu burongozi ko arabavuga ko Agatongwasa ahashize adakunda umuntu amuvuguruza. Si ingorane yiwanje ni ingorane y'ubutegetsi. Mu 2013 ubutungane bw'u Burundi bwaruguruye amatohoza ku bwicanyi bw'impunzi z'abakongomani b'abanyamurenge. Icaha mwakurikiranwa ko hamwe n'uwitwa Pasteur Habimana yavugira umuhari mwari murongoye hari P2 FNL kandi yaranavyiyemereye. Uno munsi kuri ico caha mwireguze ki? Kuri ico caha nukuri jewe Gwasa ndera ico caha nta ruhara na rutoyi ndagifisemwo. Uramaze kuba umukandida mu matora harimwo ay'umukuru w'igihugu mu 2027 abarundi bakwitege kandi 2027 nitwahagera niho tuzomenya ivyo dukora. Ndashaka kuvuga ikintu uyu munsi ugasanga harabo giteye ingorane, ariko je sinshima gushira abantu mu ruhagarara kuko ibibaraje ishinga ni vyinshi nukuri byo kubasimbye imitima birahari bihagije. 2027 ibintu bibandanije kubimeze byo simbona n'ukuntu ayo matora yo kwitwa ko nibaza yuko ikintu cihuta cambere na mbere nuko abarundi twicarana tukarabira hamwe ibibazo Burundi bufise tukiyumvirira hamwe inyishu zavyo zihuta. Nimba umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana ara umugambwe wiwe ugasanga kumbure ibiriko biraba uyu munsi abantu baratakazi bakaja gukora ubuzi hanze bamwe no kubazibira ngo bakazibira ngo ntibagende. Ivyo byose urumva ni bibazo by'ukuri biremereye kandi umutwe w'umubigira inama ntiwigira inama niko bavuga mu Kirundi. Umukuru w'igihugu sinza hano numvise avuga ngo mbengo ngo moneze ngo mbengo ngo hariya kumpanda ngo barateguye ngo imva ngo muhamba mu Burundi. No kuvuga iki? Nawe nyine narabona yuko igihugu kirahari indimuka. Ejo muno mushikiranganje w'ikigega ca leta ibintu yavuze ukuntu ubunyonyezi buri ku bintu by'ifumbire n'iki none bijya byose inzego ziba mu mugambo umwe zose kuva hasi gushika hejuru ntumva ko ibyo byose ari ingorane. Uno munsi turi kumwe n'uyundi mutumire n'umunyapolitike ni n'umukinyi mwiza w'ibikino nyuramico théâtre kandi ni n'umukinyi mwiza burya w'umupira w'amaguru abo biganye Muramvya baravyibuka ni Agatongwasa yavutse itariki 10/0 mu 1964 ku mutumba wa Ciri komine ya Kiremba hari mu ntara ya Ngozi ico gihe. Uno munsi ni muri Butanyerera. Amashure yayize Ngozi imuramvya na kaminuza y'u Burundi mu gisata c'inyifato. Mu nyuma ahava hongera muri Tanzania aja no ku rugamba rwo guhabuza demokarasi aciye mu muhari P2 FNL washize ibigwanisho hasi mu mwaka wa 2008 mu gihe Agatongwasa kandi ariwe yararongoye uwo muhari. Yabandanije atwara umugambwe FNL wari ukomoka kuri P2 FNL ariko ntivyamwereye. Mu nyuma yarashinze umugambwe CNL naho nyene uno munsi si wakiurongoye. Yarabaye umushinga amateka imyaka 10 yose ndetse aranaba n'icegera ca mbere c'urongoye urwo rwego kuva 2015 gushika mu mwaka wa 2020. Agatongwasa mwaramutse neza. Kaze muri yaka. Murakoze. Gushika uno munsi uracari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi akomeye ngaha mu Burundi wo gutinya? Je nibaza yuko ayo majambo mukoresheje je siko no yavuga. Kuko hari habo arya mu matwi. Uvuze ngo utavuga rumwe n'ubutegetsi bavyumva nabi cyane. Kumure twavuga ati abatiyumvira kumwe ingene igihugu cyo tunganywa n'ubutegetsi. Agatongwasa uri mu batanguje urugamba rwo guhabuza demokarasi muri P2 FNL
nari nabivuze mu ntangamarara, muhagarika intambara mu 2008 ivyo mwagwaniye mwatashe mubona ko bibonetse? Je naremera yuko ibibazo uko vyoba biri kose abantu twicaranye ko bishobora gutorerwa umuti. Naravyizera, nkizera yuko bivanye n'ivyo twari twarabayemwo, nizera yuko umurundi uwo ari we wese, cyane cyane abari muri politiki, abari mu ntwaro, ko boba baratahuye ineza yo kwicarana kugira turondere twese ineza y'igihugu cacu. Kugihamana kibi uno munsi siko ndabibona, umenga igihugu kirimwo abacemewemwo n'abandi umenga nabo kurabira rirari. Ivyo rero ntabwo ari vyiza na buhoro buhoro. Ni kuki none umuharo rwana Prepehutu FNL utahagarikiye rimwe intambara na CNDD-FDD mu mwaka wa 2003 kw'ivyo mwariko muragwanira byasa nkaho ari bimwe? Kubera iki mutagiye na hamwe? Ivyo kuba tutagiye hamwe cyangwa kuba tutahagarikiye rimwe intambara nibisanzwe, kuko ntitwari ku rugamba rumwe, bari iyo turi hariya. Uretse n'ivyo sinibaza ko twaharanira bimwe. Si demokarasi nakubwiye uko babivuga siko bayemera. Oya, none nimba twaharanira demokarasi byagenze gute ngo baze kudutera inshuro zingahe zose? Byagenze gute? Muri mwishamba mwese. Aho nuca wumva yuko harimo izindi agenda nkuko abandi babivuga. Ivyo mugabo nivyo twiriza ko kabagende. Kuba tutagiriye rimwe nuko tutahamagariwe rimwe. Iyo duhamagarirwa rimwe twari kugira rimwe. Mugabo babahamagaye bo bakarondera kudushira mu kwaha kw'iwabo, ivyo ntivyari gukunda. Nicyo gituma rero tutashobora kugira rimwe. Hanyuma n'ikindi naco, nimba baharanira demokarasi vyagenze gute ngo bamaze kuba bashitse aho kwihutira kurondera yuko duhagarika twese iyo ntambara, aho kudusigurira ati burya rero bimeze ukunuku, bakavuga bati ahubwo batumare kugira ngo basigara ari bo bonyene. Aho ni umva ko ari ingorane yindi. Muri make politike y'u Burundi irimwe ibibazo vyinshi umuntu yo kwibaza igituma abarundi tuvuga ngo turiko duhanira iki, mugabo waza kuraba mu nyifato vy'ukuri twibereye mu bindi. Kandi iyo ngorane si yuno munsi ga, ni ya kera. Uribuka muri za 60 mu guharanira ukwikukira, umukoroni twari dufise yari umwe. None vyagenze gute bamwe bavuge ngo dukeneye kwikukira bunyene, abandi ati tuzokwikukira reka ni mubandanye mu dutegeke tuzoba turikukira? Aho ni umva yuko abarundi by'ukuri turi abantu ari sinzi ukuntu twabaye uno munsi. Ati turi muri demokarasi. Ego, none iyo demokarasi tutemera yuko ku bibazo bihanze igihugu twicarana ngo tubicirya nino. Iyo demokarasi ari uko uwiganje ari we akora ivyo ashaka, akavuga ivyo ashaka. Uwiyumviriye cyane akavuga ibidahuye neza n'ivyo we washaka agaca yitwa umwasi w'igihugu. Ni demokarasi nyabaki. Uburundi kwa Burundi twoba barundi ryari aho kuba abanyamigambwe, aho kuba abanyentara, aho kuba abanyemoko n'ibindi.
ivyo bibazo rero nivyo bituma rimwe na rimwe imbere y'ikibazo usanga turiko turavyifatamwo ugutandukanye. Hari ahantu tutarashika, hari intambwe tutarashikako yo kumva politike nko gutunganiriza bose, yo kumva demokrasi yuko ari uburenganzira bw'umwe wese kugira ijambo mu gihugu ciwe, kugira iteka mu gihugu ciwe, bivanye n'ivyo yemera uko avyemera, bidafise intumbero yo guhonona igihugu ntabizizwe. Nimba naho vyoba ubona ko atari ivyo, ndimwicarane muganire, umwereke yuko ivyo iyumvira ko atari ko yagomba kuvyumvira, umwereke ukundi wibaza ko yumvira neza. Mugabo iyo usanga abantu ngo barazimira, barafatwa bakaburirwa irengero, abantu ukumva abarundi ibihumbi n'ibihumbagiza bagore mu mahanga ngo ni impunzi, twitwa ngo twarikukiye, twitwa ngo turiko turondera iterambere. Iryo terambere tuzoshikako abandi hariya inzigo iri mu mitima tuzorishikako gute? Sizi ya bindi zokwama twubaka bwaca bigasamburwa. Kuki tutorengera inyungu ziwacu tubona za hagufi, tukiyumvira inyungu za kure za kazoza keza k'igihugu, ko natwe tuba tuhari, abo twibarutse bazoheza bakabironkamwo inyungu. Mugabo kwiyumvira Uburundi muri kazoza umenga biratugora cane, niyo bishitse ugasanga ni ivyivugo gusa, ntubone mu vy'ukuri inzira ishobora gutuma mushika kuri ivyo vyifuzo. Niwashaka wovuga ati biba ari vyiza. Tukiri kuri ivyo bijanye n'urugamba na demokarasi, harabagira bati Agatongwasa n'umuntu yankuru nuka zinamututse. Ivyo barabivuga gutyo kubera yuko mu Burundi ingorane dufise biratugora gutahura uwundi, turanacira imanza abandi tutanabumvirije. Ico ni ikibazo gikomeye cyane, kubera umuhari witwa ngo Paripehutu FNL bumva yuko ari igisizi imwe cyo kumara abatutsi. Mugabo siko vyari biri, nikimenyamenya. None intambara ntizabaye hirya no hino, none kiretse guwana n'abasirikare hari ibigwati by'abatutsi twagiye gutera. Ni nyuma yaho kumbure si byiza kwivuga, ariko kumbure reka ndabivuge ko ariko niko vyabaye, niko vyagenze. Murazi yuko bangenye kurongora ishirahamwe INSS. Jewe shitse muri INSS hari abantu banyitura bafise ibibazo n'iki. Hari umufasoni umwe yari yaragerageje gusaba ingurane, yarafitiye uburenganzira mugabo barazimwimye. Hama jewe ndashitse mbona ikete, sinenda muzi, baza iyi dossier vyagenze gute, bimeze gute. Hanyuma ndamutunganiriza abantu ati none uyu ko ari umututsikazi, aba twayinesese b'abatutsi ko batamutunganirije, wa muhutu bavuga ko yanka abatutsi niwe amutunganirije. Ati kujya bwabo ndi vy'abantu twumva mwibarabara rimwe na rimwe tuze turavyitondera. Nakarorero kamwe ndaguhaye, jewe ico nemera nuko Uburundi burarengeye amoko. Uburundi si ubw'abahutu, Uburundi si ubw'abatutsi, Uburundi si ubw'abatwa, Uburundi ni ubw'abarundi. Tubwirizwa kurondera kuba abarundi gusumba kuba abo banyamoko, kuko ivyo kiretse ko vyasinzikaje igihugu nta kindi. Ko ico gihe uwo muhari wavutse, unavuka je sinari ndawurimwo, nawugiyemwo maze imyaka 8, ukitwa Paripehutu, cyari ibintu bisanzwe kuko wavukiye mu buhungiro. Abari impunzi ico gihe barabahutu nka bose. Mvuze nka bose mutahure yuko n'abatutsi bari barimo, mugabo bari bake cyane gose. Kuwituko rero ntivyari bisigura yuko ari umuhari uje kumara abatutsi, siko vyari biri.
ni wanashaka umuhari paripewutu ushingwa 80 ikintu ca mbere wasavye intwaro y'Ibujumbura kwari kwicarana bakavugana ku bibazo vyashikiye Burundi hanyuma bari hamwe n'abandi bose basha kugira ico baterereye bagatomora kazoza k'igihugu ko kwitegurirwa gute vyogenda gute kugira ngo Uburundi bube Burundi vy'ukuri abarundi bose biyumva namwo atawusubira guhunga atawusubira kuzizwa ubwoko atawusubira kuzigiki leta y'Ibujumbura ntiyavyemeye niho rero mu ikoraniro kaminuza ryo 83 hari paripewutu bavuga bati rero ko ari uku rero ko bademera yuko twokwishana ngo tuganire tubwiza guhabuza agateka kacu agateka k'abarundi tubishiye mu muheto niho biyumvira icyumviro cyo gushinga ishami rya gisirikare FNL ntiwari umuhari wukuza kumara abanyagihugu wari umuhari wugugwana n'ingabo z'igihugu gushikaho abantu bose baronka iteka ryabo abantu bose no kuvuga amoko yose abantu bo mu ntara zose kuko ibibazo byari mu Burundi kiriya gihe burya no kubera mu Burundi twakuze nyende kizira umenga kuvuga hari ibibazo by'intara hari ibibazo by'amoko hari ibibazo by'imiryango ibintu kamwe n'ivyo mugabo kumbura icaboneka gusumba ibindi cari cyo camoko ico rero gitoye umuti nta zindi ngona zari zihari none igihe muri muntu uze mu masezerano y'Arusha bari bamaze kwemera yuko basabikanye ubutegetsi iyo ntiyari intambwe ishimishije bakumvikana yuko ibibazo uko bizoba biri kose abarundi ko bicarana bakaganira hanyuma ico bashitseko bahurijeko kikaba rekishirwa mu ngiro izo ntizari intambwe zishimishije uwo ari wese yashobora kwishimira akumva yuko naho yoba afise akariganga muhogo nako nyene kogira igihe gatorega umuti je rero nibaza yuko ikintu gikwiriye n'uyu munsi abarundi twibaza ibibazo byinshi uravye ukuntu ubutunzi vyifashe uravye ukuntu imico ibandanya gutituka turakwiye n'ubundi gusubira kwicarana nk'abarundi tukaraba ikibereye ikikwiye gukosorwa ikikwiriye gushimikirwa ko gusumba ibindi kugira ngo turabe yuko rubokogorora inyuma yo guhagarika intambara wavuze yuko wahereye kurongora ishiramwe INSS umuhisi Perezida Buyoya ngo yoba yarakubwiye no majambo ndoguruye twamugina toute ces années au maquis pour être directeur général de l'INSS il fallait me le dire avant j'allais te nommer ndogaye twamugina ivyo sivyo nibaza ko ari ibintu abantu bagerageza ku bya bindi byo kugerageza ndavyita ibintu hamwe n'ivyo Jenny wanashaka Perezida Buyoya ntitwahuye na kenshi ndibuka yuko ubwa mbere twahuriye muri Source du Nil hariho inama yari kirahabera yarahari n'abandi icyo gihe natwariye INSS effectivement nanagiye nk'urongoye INSS hanyuma hajya muri pause niho twaramukanya bwari bwo bwa mbere jewe na Fe Buyoya duhuye gucya amaso mu yandi hafi na hafi twaramukanije indamutso yavuze tikira ijambo nico nibuka ivyo bindi ngo yuko naharanira gutwara INSS ariko INSS ni giki ubwa mbere na mbere INSS ko ari kigega cyo kuziganiriza abakozi baziganya muri co je ko ata data yarafise umutahe muri INSS ko ataki wumva aricyo vyari kutumaje kameye abarundi urumva ngo basiba kurima ntibasiba kuvuga ibintu byo kunuza inkuru barabizi rimwe na rimwe
mugabo naho nyene no kuraba baraza bararaba ivyo bavuga boye kuza barasuzugura abantu ku rugero rugeze nkaho sinibaza yuko ko Buyoya yashobora naho yoba yovuga ibintu nk'ivyo sino kwibaza ko yobivuze mu ruhame rw'abantu ndavyo nibaza. Mwarongoye FNL murakugwa mushinga CNL mubanje kwitoza mu runana mizero y'abarundi no munsi mwarakuye ku burongozi bw'umugambwe ni ingorane yanyu mu burongozi ko arabavuga ko Agatongwasa ahashize adakunda umuntu amuvuguruza. Si ingorane yiwanje ni ingorane y'ubutegetsi. Yaba ari ingorane yiwanje ivyashitse muri Frodebu navyo byo vyatewe nande, ivyashitse muri Iprona navyo byo vyatewe nande, ko ntigeze mbo mu Frodebu jewe. None si ibintu vyabaye twese tubona za nyakuri niki, si ibintu twabonye twese. Hanyuma dufate ko ingorane Rwasa nimba ingorane ari Rwasa wosigura gute yuko itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu muri 2024 Ingozi abaraho bagenda ngo bagiye kugira kongre igisigara cy'u Burundi kikagomogwa ngo kizi kubacungerera umutekano SNL igipolisi abaprokire bakaguma bazunguruka ngo baraba bashira bahimitahe ivyo bisigura iki? Bisigura vy'ukuri ko ari jewe ngorane canke kwigorara ubutegetsi ko ntari ndi no mu Burundi ico gihe nimba yari kuba ari jewe ko ntari mu Burundi izo ngabo zagomororewe iki? Igihugu cose kikaba mobilize abantu bagahagarikirwa ibugarama ngo ntibagende Ingozi, abandi bagahagarikirwa Igitega ngo ntibagende Ingozi, n'abashitseyo bakigwa bafunzwe icamaso kandi bari bafise uburenganzira nkuko amategeko y'umugambwe yabivuga yukuba muri iryo koraniro kaminuza. Aho uca wumva yuko ni bimwe ugutukata gutorera. Kimwe coco ndazi yuko n'umugambwe CNL kugira ngo wemegwe mu bantu bo muri CNDD-FDD hari abatabishimye, hari abatabishimye. Kuba rero bavuga mwe nivyo ntibashobora kwemanga ivyo bakora, kuko murabona yuko n'ibintu biyangara mu gihugu bakavyitirira abandi. Ubugize ngo aravuze bagaca bamwomekera ko ibintu nkaho umenga nta burenganzira nk'abarundi dufise kugira ico tuvuze ku gihugu cacu. Rero kubera gutinya guhiganwa ntibemera ko ari imigambwe ikomeye ibaho, kandi imigambwe ntishobora gukomera kubera umuntu, umugambwe ukomera kubera ivyiyumviro. Naho kuvuga ngo iyo shize ngo sinkurayo, none ko twagiye mu biganiro twashitse ku masezerano gute nimba aho shize ntakurayo? Niumva ko aravuga ikintu n'igihushane cacu. Ikintu gusa twomenya nimba turiko turahana ijambo umbwiye ivyo ntemera ndakubwira ko ntavyemera, hanyuma we nawe wumvise ko ntavyemera kumbure ukarondera ukuntu uhinyanyura ivyo wiyumvira ku buryo duteba tugahuza. Iyo rero udashaka wewe guhindura ntuce uvuga ngo nije ntahindura. None ndaguye ni iyi ni kamera ukambwira ko ari Cirore, wumva ngaho twohuza? Ntitwohuza. Urumva rero wewe ibintu wabifashe uko utariko, udashoboye kunsigurira yuko ico je mbona ko ari kamera, udashoboye kunsigurira yuko ari Cirore, duca turavanako n'ibintu bisanzwe. Iki gihugu naco rero ni washaka
hariho n'abavuga ngo narahemukiye ngo abahutu, jewe wo nahemukiye aranyitwarira, jewe nawe nahemukiye, jewe ivyo nemera ndavyemanga, jewe nemera ko Burundi ari ubw'abarundi twese, kandi nemera ko umurundi wese afise uruhara kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Kuza rero ngo unyumvishe yuko ari ibibazo bihari, ngo ari ibibazo by'abahutu n'abatutsi, ivyo byarataye igihe. Ivyo umuhutu akeneye nivyo n'umututsi akeneye, nivyo n'umutwa akeneye, nivyo n'uwundi muntu aba mu Burundi akeneye. Twese dukeneye gutwagwa neza, twese dukeneye kuronka iterambere. None ubu bizokunanira ko umuyaga nkuba uboneka uze kumbwira ivy'abahutu n'abatutsi? Bizokugora amazi abure uza kumbwira ngo ni ngorane z'abahutu n'abatutsi? Vyahiye. Abantu bazonyonyeza ucumbwira ngo ni ibibazo by'abahutu n'abatutsi? Eka namba. Ibibazo nituvyita uko vyitwa, ivyitwazo tubireke. Uburundi n'ubw'abarundi, turondere kubaka Uburundi bw'abarundi bose. Nta Burundi bw'ubudumbi bushoboka. Aho jewe niho mpagaze. Urumwe mu batiyumvira kumwe n'ubutegetsi uri ngaha mu Burundi, ariko hari n'abandi bari hanze y'igihugu. Mufitaniye imigenderanire imeze gute? Jewe noba ndiko ndaswaganya mvuze ngo imigenderanire ngo imeze gutya canke imeze kuriya. Ariko uwo ari we wese yipfuza yuko tuyaga, jewe turayaga nta ngorane. Yego. Ubona hari inguvu bagifise? Burya inguvu za politike ntiziba inyuma y'imbibe z'igihugu. Inguvu za politike ziba mu gihugu hagati. Kuko nuri iyo yogomba gukora mu Burundi yobikora kuko ari kumwe n'abarindani mu Burundi. Niyo mpamvu novuga nti inguvu z'umwe canke z'uwundi ni ziri mu banyagihugu ubwabo. Abanyagihugu bashoboye gutahura ibibazo uko vyifashe uko biri, bakumva yuko bagomba gushira hamwe inguvu zabo kugira ngo akababakiye bagashikirize icifuzo cabo ciza cyo kubaka neza Uburundi bagiharanire. Izo nizo nguvu. Ivyo ro biri ngaha, ntiyagira umuntu azoza kubirondera hakurya y'imbibe, na leta ntitakaza umwanya ngo birafise abansi. Nukuri burya nta mwansi w'u Burundi, nta murundi yanka Burundi. Hari amajambo bakoresha ngo nyanka Burundi ngo ibiki, iyo ni propaganda mu zindi. Kurya umwana akunda umuvyeyi wiwe, niko n'umuvuka gihugu wese akunda igihugu yavukiyemo. Nta uba mu mahanga kubera ashimye kubayo, mu gihe agiye kubera yatotejwe, mu gihe agiye kubera yabona yuko abangamiwe, ntuce umwita umwasi w'igihugu. Tumuvuga ko ari umwasi wiwawe basi, aho vyotahurika. Mugabo ndazi neza yuko n'uyu munsi bovuze ifirimbi iti nta murundi numwe dukeneye kumva asubiye kwitwa impunzi, nimuze mwese ivyo bibaraza ishinga turabibakemurira nta ngorane. Ndazi yuko atabomara kabiri hanze bose boza. Rero ngarutse ku kibazo wabajije, ingufu zose burya ziraha. Muri abo batavyumva kumwe n'ubutegetsi bari hanze, ntiwibaza ko hari abo bagufata nk'umuhemu yeme kuja mu nama nshinga amateka mu 2015 mu gihe mwari musangiye urugamba rwa politiki? Ivyo barashaka kubifata uko, hariho n'ababivuga, hariho n'abavyandika, mugabo uko ni kutamenya nyene n'ivyo bakora. None nawe twahitananye kujya tuje muri politiki. Umwe wese akinaguye. Umwe wese ntakinaguye we ni washaka. Burya politiki ni imwe, kuko twese turondera inyungu y'igihugu. Mugabo uko tuvyiyumvira kuratandukana. Udashobora rero kwihanganira rero uwundi kubera mutiyumviriye kumwe. Iyo ni ngorane. Iyo ni ngorane kandi ni ngorane ikomeye cyane. Jewe abantu barashaka kuvuga ivyo bishakira, ndabemera yuko n'uburenganzira bw'iwabo.
mugabo jewe nawe wavuga ibingana gute mu gihe umutima wiwanje ataco ubinyagirizamwo naco bintwara ndabandanya kuko jewe mu mutima wanje ndondera neza ya bose sindondera amaronko kuko yaba ari amaronko n'ukuri ntari kuyarondera n'abandi nk'abandi bakayama umuhise Petero Nkurunziza twari tuzinanye imbere yuko tuja mu ishamba ntari kuza nanje nkapfukama ngira nk'abandi yari kumpa siko vyagenze n'abari ku butegetsi no munsi noge nanje nkakubita ibifukamiro nanye ntabara mugabo siyo kamere yiwanje no kuvuga ko bari mu butegetsi canke abaronka igiti bose babanza kuja gukubita ibifukamiro mugabo iyo ngeso irahari mu Burundi jewe sinagiye muri politike kubera amaronko nagiye muri politike kubera mbabazwa no kubona akarenganyo mbabazwa no kubona umenga hariho umwana n'ikinono ivyo navyo rero nta kiguzi bifise ivyo birindani mu mutima jewe nipfuze yuko buno Burundi Burundi aho abarundi bose biyumva namwo aho ego abakire bagomba kubaho n'abakene bagomba kubaho kuko ayo majambo twavutse ahari no muri Bibiliya arahari ariko ngo umukene ariho kugira ngo Imana ipime umukire canke umutunzi urugero rwiwe rwo kwiyumvamo abandi biratangaje kubona abantu bumva ngo basigaye batunze amamiliyaridi ese ko abarundi tuzinanye umuntu batacuruza iwabo aronse akazi gatoyi muri leta acaba umukire ruhebwa gute hari abakira kubera ibiturire hari abakira kubera abanyonora hari abakira kubera sindabizi mugabo ubwo bukire bwose nibibuke n'abandi babafashe nabo bazamuke bukebuke ntidushobora kuba twese tungana ntibikunda ntibishoboka mugabo leta nikore nayo imigambi tubona yuko na ya makore turiko turatanga na Nyarucari nawe ariko arashikirwa ntitubone umenga amakore n'imbugu dutanga ni vyabo nyene bashoboye kugira ayo mahirwe yuko ba mu bibanza bikomakomeye none mwarimu nawe hariya hasi gute wa mupolisi nawe gute aba n'abahembwa imishahara none wa munyagihugu nawe hariya ku gatumba wewe ntakeneye amazi meza wewe ntakeneye ko nawe umuyaga nkuba ushika hariya bakaronka nabo ukuntu bashaka guhura umuceri vyoroshe gusekura imyumbati n'iki nabo biboroheye ivyo nivyo dusaba ivyo navyo bishikwa ko kubera yuko abatware bitwararitse bamwe ba Nyarucari bitwararitse babandi bato hanyuma itunga ry'igihugu rigasabikanywa uburyo bumwe canke ubundi mugabo uyu munsi usanga wagize amahirwe akaronka ikirombwe cy'inzahabu aratunga vy'umurengera abandi nabo hari abarara badafunguye mu Burundi ivyo byagomba kwameme kuvaho none ko Imana yabiduhaye kugira ngo bidufashe twese muga tudafise twese amahirwe yo gushaka gukora bimwe kuki muri ubwo butandukane bwacu hatabaho gusahirizanya Agatongwasa mu 2013 ubutungane bw'u Burundi bwaruguruye amatohoza ku bwicanyi bw'impunzi z'abakongomani b'abanyamurenge icaha mwakurikiranwa ko hamwe n'uwitwa Pasteur Habimana yavugira umuhari mwari murongoye Paripehutu FNL kandi yaranavyiyemereye uno munsi kuri ico caha mwireguze ki kuri ico caha nukuri jewe Gwasa ndera ico caha nta ruhara na rutoyi ndagifisemwo kuko jewe sinapanze ibyo bikorwa bibi byabaye aho hantu umuhari nari ndongoye ntabwo
wigeze ushira mu bikorwa vyawo gutera abanyagihugu. Twebwe twagwana n'igisirikare ca leta y'u Burundi. Ivyo rero vy'abanyamurenge vyabaye sinarimwega, vyaranabaye muri 2011 mumenga mu kabari nimba bayita ngo sherezami, abantu baragandagurwa. Muga ivyo byose n'ibintu vyakogwa ngo bikunde leta ironke ahifatira kugira ngo impige buhongo. Vyabyo vy'ubwa mbere, vyari vy'ubwa kabiri, nta ruhana rutoyi jewe ndabifisemwo. Tuhishwa barya abanyamurenge naho nyene uricura ko hashobora kuba harimwo ukuboko kwa leta. Noreka kuvyicura gute? None leta ntiyabwiza kubakingira? Ko numvise ngo mubabateye harimo ngo abavuga ngo ikibembe, ngo abavuga igifurero, ngo ibiki, ivyo vyose vyagenze gute ko muco bateza ngo bawushira habona? Mu nyuma n'ikindi vyabaye mwijoro ryo kuwa gatanu guca ari kuwa gatandatu, ku munsi wa mbere parke yari isohoye umutahe mpuzamakungu uwigeze kurabukwa dosiye ngo yari ifise ngo amapaje arenga 600. Mu minsi 3 iyo ankete wagize ukuzuza impapuro zingana gutyo, iyo wari ankete wewe ufise ubuhinga bumeze bute? Soko vyabari ibintu vyari vyateguwe imbere y'igihe hagati ibi. None pasteur mu nyuma ntitwabonye uko vyagenze. Tumaze gushika ngaha ntitwanarondeye no kugira kongre bikanka muri 2009 ikaza kuba ari kubera yuko muri EAC bashitse igitutu kuri president Nkurunziza. Umugambwe iyo ngiyangendo nyene yo kumanyagura imigambwe, urabizi bwa mbere bafasha abagwanyi babajanye kwiranda, leta ikabagaburira. Mugabo twebwe abagiye muri kantonema bakakumarwa n'amacinya n'ikina zakorera kubera kubura ivyo bafungura. Mugabo leta iriko irantereta nabandi hehe kwiranda. Ico gihe abantu bashitse ku rubuga, hari bamwe twashoboye kubona baba kongomani ni bashaka atari n'abarundi bakora mu ma ONG, bavuye i Bukavu baramanuka baraperereza. Je baranyibwira ati wewe mu vyo amakuru twatohoje nta ruhana na rutoyi ubifisemo, kandi niko vyari biri. No ngaho Bujumbura ndazi yuko icegera c'umukuru w'iperereza ico gihe yaragiye ibuvira bukeye kuja kugira amankete, nawe nyene raporo yatanze ndazi yuko yababwiye yuko ataruhana agenda bifisemo. Mugabo mu nzira z'ukuntoteza leta ntikibuze yuko irondera kunkorera inkoni ishushe. Ivyo rero vy'amarementanya rero si jewe jenyene murabizi, no mu nyuma murazi yuko bagize n'ibindi bintu simirake ngo y'ibiroberi tuje mu matora muri 2020, abantu bava ku mucungwe hari yabadefira ku murango ngo naba FNL ngo bagwasa. Ivyo vya FNL je nari nkibirimo muri 2020 ngamwabantu abo bukeye bacava ngo barabasoma b'impende babuze uko babisigura, nkuko menga ntibahashe. Haciye iminsi mikeyi n'ubundi bafata abantu ngo nibiroberi ngo vyagwasa. None abantu bazoguma muri iyo mikino gushika ryari? Rero bijya uwavyemanze yaravyemanze, kandi yavugira umuhari murongowe, yawuvugira mugabo yari hehe? Yari muri Kongo. Yari muri Kongo. Ariko nawe ntiwatangaje ngo uvuge uyu muntu ivyo yavuze ku gatwe kiwe, ahubwo je nkurongoye umuhari ndabibeshuje ndetse no kumukura twanamukura. Ico gihe ni cyari gihe cyo kurondera indyane hagati yacu.
kuko je nizera yuko umunsi urizina nizera yuko byose bizoja ahabona hako vyari kuduteza ingorane twavuga tuti ivyo bintu iryo barajyaguye nibiki mugabo urumva umuntu yamaze kuvuga ngo nibo babikoze ningorane ikibabaje nuko abitwa yuko bari muri kajya karere bose barabishe mu nyuma ku buryo n'ukuri kugoye no kumenya rero we nk'uwavyemanze arazi ko yabigenje ico numvise gusa nuko vyarimwo abakongomani batwara inzego z'umutekano aho hakurya nimba baramuciye ko kumbira nawe akarondera abandi ahenda baba FNL kugira bakora ibintu nkamwe n'ivyo ivyo niko yobibazwa sije no bibaza uti rero no munsi ubwicanyi bw'abanyamurenge bwobazwa Pasteur Habimana canke Metusera niko banga niwe yabubazwa we yabwemanze kuko je sinari mu gatumba kandi nta rwego rwa FNL rwicaye ngo rutegure ico gitero ku buryo umugambwe woheza canke umuhari woheza ngo bibazwe vyongeye mu bijanye n'amategeko icaha cagira umuntu nticagira umugwi w'abantu canke ishirahamwe uno munsi muravye ikibazo kiri mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mukiri ku rugamba mwarabona ko iki kibazo c'umutekano gishobora kwaduka hajya muri kaya karere iki kibazo kiriko kirabona uno munsi ntaco twabona no ndiko ndaswaganya n'ukuri ko ibibazo biba ukubiri uno munsi ntavyo twaziga none nimba bavuga ngo abanyamurenge ngo saba kongomani ubu ibihugu byose byo kwisi woza kuraba abantu bitwa yuko ari kavukire kabisa wosanga ari bangahe ni wosanga abantu bose bagiye barimuka none nkako nk'ukuntu kingana by'ukuri wovuga ngo hari abantu wobura aho baba n'ukuntu rujya rugurungana iyo ntambara rero iraho hakujya muri Kongo vy'ukuri uyivuga kwiki uyibona gute jewe uko ndayibonamwo ibintu byo gukunda amaronko no kwikunda yaba batera yaba bategwa ijya ntambara hanini ya ishimikiye ku butunzi ibi bivugwa sivyo vy'ukuri none nimba aho hantu bariko baragwanira hari ubutare wovuga uti buciye nk'imiradi nka 60 z'amadolari urumva uwo ari we wese atorondere impamvu yotuma ubwo butunzi abwigarura ko baguhiwe je nuko ndabibona icyo kibazo naco nibarondera ukuntu bagitorera umuti abatware ni batwarire bose itunga barigisabikanye bose izi nduru n'indyane zizohera u Rwanda nimba ruvuga ruti hariyo FDLR okay none iyo FDLR gayoyo ubu abagiye muri Kongo haciye imyaka hafi 40 94 n'imyaka 30 irenga none uwagiye afise imyaka 30 uyu munsi uwo muntu ntari karasaza uwagiye afise imyaka 50 uwo muntu aracahaguruka none abana babo bace bitirirwa ibyo batazi batakoze ibyo byose nibaraba ingene batora umuti Uburundi nabwo nyene bwararungitse ingabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ico co mukivuga kwiki ico kibazo rero cyo Burundi kurungika ingabo muri Kongo jewe no kuri jewe nakibonye caranteye amakenga kuko ibivugwa n'ukuri sinibaza yuko bihura je baravuga yuko ari amasezerano ari hagati y'u Burundi na Kongo ariko jewe kuvyonza umenga ntayo sinzi kumbura woja kurondera ariko je kuvyonza umenga nta masezerano yo kwivuna umwasi bafitaniye hagati y'u Burundi na Kongo turetse n'ivyo
ukuntu ingabo zigomogwa birategekanywa n'amategeko. Ingabo zigomogwa kuko hari ikibazo abantu bose bumvishijwe. Uburundi turafise inzego, turafise inama nshingamateka, turafise inama nkenguzamateka. Imbere yo kugomora ingabo mu bisanzwe, kubera yuko abarundi miliyoni 10 na zingahe bigoye kubakoraniriza hamwe, umukuru w'igihugu araje imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka ziri hamwe, agasigura ibibazo ukuntu vyifashe. Hanyuma abo baserukira abandi babitahuye bakavyemera, bakagomorora ingabo. Bumvise bitabanyuze barashaka kuvuga ati oya ntiharagera. Uko vyagenze rero, twajya twumva imyidogo mu mabarabara, abantu bidoga ko abana babo batazi iyo bagiye, bari mu gisirikare. Mu nyuma bigatomoka ati none ko twumva ko abana bacu bapfirayo, ko tutabona ibiziga ngo tubihambane iteka. Imyidogo nka mwene iyo. Mu nyuma nka yaho rero umukuru w'igihugu yandikiye ikete inama nshingamateka ayimenyesha yuko yagomoye ingabo zija kugwana muri Kongo. Mu ntango bavuga ngo hariho imigwi igwana ngo bagiye kuburizamwo muri Kongo. Cenja nibaza mu nyuma, none umuntu yoba agomba gutera Uburundi adashigikiwe na Kongo yogenda hariya ruguru. Numva ingabo z'i Burundi zagiye kugwana muri Kivu ya ruguru, Kivu y'amajaruguru, ahantu harengeye kure n'imbibe z'u Rwanda na Uganda ruguru cane hariya. Aho nkavuga nti harimo agahaze. Mu nyuma murazi yuko harabayeho ingabo z'akarere zagiyeyo, akarere katwagwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Vyarumvikana yuko baba kumwe nabo, mugo kumva uruhande rumwe rw'abarundi bitirirwa kuba mu ngabo z'akarere, n'abandi bitirirwa bamwe bitwa ko bagiye guhiga ya migwi y'abagwanyi. Mu nyuma twumva ngo bahanganye na M23. None ga M23 wabaye umugwi w'abagwanyi b'u Burundi ryari? Ko twumva bonyene bivuga bitangaza yuko arabaye Kongomani batswe uburenganzira bwabo, baharanira kwihabuza. Mu nyuma twumva ngo Red Tabara ngo biki. Nimba Red Tabara ikorana na M23, nimba ibiki ntumbaze, none vyo bibanga ntibodusigurira abarundi twese tukabitahura, tukumva reyeruma iyo menace ukuntu ingana. Kuki vyomera nk'akanywa babo? Harabavuga ati u Rwanda ruri nyuma ya M23. Ntavyo noharira, nta nivyo nokwemeza. Mugabo nimba u Rwanda ruri nyuma ya M23, ngo barubikuramwo inyunguki. None ku Rwanda go baruri inyuma ya M23, Uburundi nabwo bukaba buri inyuma bufatanije na Kongo. Ni gute bagiye kugira ibiganiro hagati y'u Rwanda na Kongo, mugabo Burundi ntibujemwo? None abarundi inyungu dufise muri iyo ntambara ni yihe? Ivyo vyonyene ntivyari kudufasha kubona yuko hageze yuko iyo ntambara twe twoyivamwo. None inyungu twarose nk'abarundi ni yihe muri uko kujana ingabo zacu muri Kongo? Inyungu twarose nk'Uburundi ni yihe? Ciwe nta nimwe mbona, nta nimwe niteze. Mugabo umuti w'ibyo byose nimba arabashobora kubwirwa bakumva, nibicare
baganire. Abo bose bagwa ku rugamba ibihugu birabakeneye baba abakongomani baba aba M23 baba abarundi isi irabakeneye. Imivyimba siyo nta kamaro izotumarira mugari bazima ntihobura ico bamara, nibicare baganire ivyo bapfa babirangize. Nimba bavuga bati twebwe ubwene gihugu bwacu bw'abakongomani mutwankira ni mu buduhe babubahe, kuko no mu bindi bihugu abantu baragenda bagasaba ubwene gihugu bakabuhabwa. Kuki none byorinda kumena amaraso induru zikamara induru? Umugambwe CNDD-FDD musa n'abagwananye ukiri umuhari uramaze imyaka irenga 20 ku butegetsi. Mwavuze mwaza muracishamwe ibitari bike munegura, nigiki mushimire uwo mugambwe umaze kurangura inyuma y'imyaka irenga 20? Sinzi ko hari ico noshima. Anaki we numbarire nawe. Ariko none mwaragiye mu nzego uko biri kose ivyanse harimwe ivyanse muri kumwe. Ivyase twese abantu twese tuvyikorere. Tuvyikorere twese abarundi. Ariko none nk'ikintu cy'ukunyonyeza ntikiduhanze twese. None twobibazwa ngo nukubera turi mu Burundi turabarundi. Abafise ubwo butegetsi nibo bibazwa. Wero uti none iyo myaka yose naho wokora ivyiza 99 ugacukura ikibi kimwe kirafuta ivyo vyiza byose. Ni nka kujya wofata igikombe canke ikirahuri canke icasi cuzuye amata, ugiye ukavunguriramwe akavunguka kikara, ninde yoyanwa? Basi mbwira iciza kimwe n'ikibi kimwe uvuga uti uwo mugambwe muri iyi myaka irenga 20 ushobora kuvugako. Iciza ndashobora kukibura, mugabe bibi ni byinshi. Ntabwo twagiye mu ishamba ngo tugwanya akarenganyo hanyuma abantu baze baranyuruzwa bagenda amazima yongo. Si ivyo twaharaniye. Uyu munsi amarementanya uburiganya mu butungane ibiki hajya rero niyo bavuga ngo iterambere n'ukuri kw'Imana nta terambere ishoboka ahantu ubutungane utabona yuko buriko buratunganiriza abantu by'ukuri. Ubutungane buridogerwa. Umukuru w'igihugu nyene avuga ngo 80% y'imanza zicibwa nabi. None bimeze gutyo dushimiki rero mu gihe ubutungane butari kuva mu bihugu bibiri kwari wo mushinge. Uko igihugu cari mu 2005 niko kikire mu 2026. Ahubwo birunyuka. Nta ntambwe dusubira inyuma. Ndaguha karori. None muri za 60 Burundi bumaze kwikukira, twagiye mu ntwaro y'umugambi umwe. Umugambi umwe ushushiraho ikintu cy'igitugu ikoresheje ugwaruka rw'abajerere. Uyu munsi ugaruka bw'umugambi uri ku butegetsi ubona rukora iki? Uyu munsi ko tuvuga ngo turi mu migambwe myinshi, murabamenyesha amakuru, ni mumbwire imigambwe mubona ku rubuga iriko iramamaza ivyiyumviro vyayo, ni mumbwire imigambwe muriko murabona iriko irakora ibikorwa ubona uti iyi migambwe irafise kazoza. Ni iyihe? None mu gihe ariko irahari ku mazina ariko mu bikorwa ntayo. Na senere mwahora murongoye ntayo mubona? Sindabizi mwebwe kumbure mushika hose ngira ngo cembwa ntayo mbona. Nuwo uri ku butegetsi murabona ko nawe nyene vyamaze kurengera ku buryo wiyitiranya n'igihugu.
utari muri wo ntacubaza, utari muri wo nta kazi, utari muri wo nta soko, utari muri wo aho none tuvuge none ngaho wohezo ukaza gushima ibindi bihe kandi ubona yuko ibintu biriko biragenda bisubira inyuma. None hari uwo havuga ngo ntari muri bo kandi batowe 100%. Batabarundi bose n'abagumya banga. 100%. Bavuga batabarundi bose n'abagumya banga. Ariko burya atari gusuzugura abantu. Abarundi bafise ubukene nk'ubwo bafise. Abarundi babuze ivyankenerwa kugira ngo babeho. Nibo botora 100%. Umugambwe vyananiye kubatunganiriza. 100% batarose muri iriya myaka aho abantu bavuga ati kumbure ubu ibintu vyamaze kuyangara niho bose babatora. Ukuri kuragoye ariko nta kundi. Nitukwemange nabo nyene nibemange yuko vyabagoye hanyuma bemere bicarane n'abandi turabi yuko Burundi bwoshayurwa kuko bwarashaye by'ukuri. Mukuru w'igihugu sinza hano numvise avuga ngo mbengo ngo moneze ngo hariya kumpanda ngo barateguye ngo iva ngo muhambamwe Burundi. No kuvuga iki? Nawe nyine arabona yuko igihugu kirahari indimuka. Arabibona. Hasigaye rero ko avuga ati none ko biriko biragenda uko. Dukora iki? Ega Abarundi miliyoni 10 duhanze amaso we. Arivumereti Barundi nimuze twicarane turabe nyene ibi bintu tubitorera umuti. Twese twokoma amashi. Wewe raba ejo muno mushikiranganje w'ikigega ca leta ibintu yavuze ukuntu ubunyonyezi buri ku bintu vy'ifumbire niki none bijya byose inzego ziho mu mugambo gumwe zose kuva hasi gushika hejuru ntumva ko ibyo byose ari ngorane. Ngira ngo kumbure yoba harimo abandi babavangiye boza barama amacanya bakagira ico batinya bakabati bohava batubona. Mugabo kubera biraye ti byose ni twebwe uvuze turamugira uko dushaka igipolisi turagituma ibiki documentation niki urabona rero ko ibintu biguma biyangara. Nihito baje mvuga nti umurundi wari we wese ari mu butegetsi atari mu butegetsi nategwa ikigongwe n'u Burundi ahantu bugeze. Hanyuma uri ku butegetsi yikubita gashi ahindura ingendo. Utari muri bwo nawe ntasasire ngwego ibitagenda neza twemange tubivuge hanyuma turondera umuti wavyo ku neza yacu abari huno munsi no ku neza yabariko baragira gute yabariko bararuka. Agatongwasa ngo ufise ubuvugishwa bwo kuzo umukuru w'igihugu uno munsi uwo kugira umukuru w'igihugu ingingo ya mbere ubona woshika ufata yobiye. Ibyo bintu by'ubuvugishwa jewe ibyo urazi abantu abavuga ni benshi. Ibyo navyo twokubakira ntituvyubakireko. Mugabo wamaze guhebura. Oya se kuva ngo namaze guhebura cyane namaze kugira gute kuko jewe nja muri politiki sinagiye yo kubera ubuvugishwa. Oya nagiye yo kubera mbona ingorane zihari nkavuga ntireka nanje ngira uruhara mu kurondera umuti wazo. Nta buvugishwa bwahabaye kugira nje muri politiki nta nubwo haba kugira ngo ndayifemwe. Gira ngo byo birumvikana. Hanyuma icyo kibazo naco mumbajije ngira ngo ivyo gukora ni byinshi mugabe ikintu ca mbere mbona gikenewe cyane gose woshika ukora ca mbere nuko igisata c'ubutungane gitunganywa neza kugira ngo abarundi bashobore kwizera yuko ejo dushobora gushika ahantu heza kuko atabutungana ibindi byose ntibikunda. Agatongwasa uramaze kuba umukandida mu matora harimo ay'umukuru w'igihugu mu 2027 abarundi bakwitege kandi 2027 nitwahagera niho tuzomenya ibyo dukora. Ndashaka kuvuga ikintu uyu munsi ugasanga harabo giteye ingorane
ariko je sinshima gushira abantu mu ruhagarara kuko ibibaraje ishinga ni byinshi n'ukuri byo kubasimbya imitima birahari bihagije. 2027 ibintu bibandanije kubimeze byo simbona n'ukuntu ayo matora yo kwitwa. Mbega hoho tugira amatora ca tugira amatora kugira ngo dushireho inzego vy'ukuri zishimiwe n'abanyagihugu canye n'abene gihugu, ubona ko n'imvugo zabaye nyinshi. Ivyo rero notera kamo kuko ahantu turiko turagana cese mbona yuko ari heza na buhoro buhoro. Uti rero mu 2027 amatora ntashoboka ntuzoyitaba? Kuyitaba biravana nge n'abatunganijwe. None yabatunganijwe nabi nzoyitaba gute? Kandi yabatunganije neza wewe wese azoyitaba. 2027 abarundi bazokwitega bivanye n'ingene azobategura. Yego. Agatogwasa uracara umunywanyi w'umugambwe CNL canke bimeze gute? Agatogwasa uvuze ngo umunywanyi w'umugambwe CNL no kuvuga ko yoba yoboka izo nzego je ntazo nyoboka n'ukuri. Noba ndiko ndaswaganya. Ivyabereye Ingozi ntavyo nzi, ntavyo nemera, ni nacyo bituma twagiye mu butungane. Igisigaye ahubwo ubutungane nibuhagarare mu kibanza cyabwo vy'ukuri budutunganirize. Nikiye kintu kimwe wakoze wicuza mu buzima bwawe canke ico wishimira wowe wararanguye ngaha mu Burundi nka Gatogwasa? Jewe nka Gatogwasa ico no kwicuza ni naco kandi no kwishimira. Kuko umuntu umwe yirebanga burya nta kibanza afise. Umuntu agirwa n'abandi. Umuntu mu kubaho kwibabwiza kubana n'abandi. Je rero ndizera abantu cyane. Ico kurande rumwe ndagishima. Kurundi ruhande hano cicuza ndavye abo namye nizera hanyuma bakandyaruka bakampemukira. Kubisigaye ngo ico no narakoze no kwishimira vyongora abo no narabikoreye canke aho no narabikoreye nibo abacamanza beza kuko n'umukinyi mu kibuga arakina mugabo abashaka kumuha amanota n'abarorerezi baba bari hanze. Agatogwasa mwakoze kuba mwatwitavye muri yaka.